batandukanye harimo uwatsinze amatora inzego zibijejwe nuko boje hamwe bakarabira hamwe bakumvikana nkuko ari byo bari bakoze bakarata imbega nibihe bintu byo hinyanyugwa hari ibyo abantu bavuze bitari byo ariko hari n'ibindi abantu bavuze bishobora kuba vyegeranye n'ukuri kw'ivyo byarabaye hanyuma bishire hamwe barabe bati imbega aho hinyanyugwa iki hanyuma icya kabiri habeho ukoroherezwa k'umuntu wese yifuza kwitoza cyaye gutora icyo ni ikintu bikomeye cyane hanyuma icyo norangiriza ko nuko abantu bakwiye kumva yuko burya igihugu kiri hejuru y'ibindi byose igihugu kiruta umugambwe kuko nta mugambwe uhoraho igihugu gihoraho igihugu kiruta abanyepolitike nta banyepolitike bahoro muyandi majambo abantu bumve yuko inyungu z'igihugu n'abene igihugu bose zikwiye kuza imbere kurusha inyungu z'umwe n'uwundi Dukiziranganya mwipave tubonye imiduga ica nk'abantu turindira turi mu Nyakabiga ya mbere kwibarabara ry'icumi tuhasanze abana bariko barakina umupira w'amaguru mwibarabara rishashemwe amabuye ipave Don Gilard afise imyaka 13 avuga ko bahakinira kubera ko aho bahora bakinira umupira w'amaguru kuri terrain ya Komibu aho bita ku Chamsar hugawe muri vacances namusavye mama byo gukina umupira nanga ku kuri universite ndavyuka nakoze ivyombo agakorofa agapanga mama kamwe ndampanye kaca ndayipanga muri vacances twakinira ngahanye Chamsar barayugaye tugaca turara dukinyi tugenda muri yuni dukiziranganya mwipave tubonye imiduga ica nk'abantu turindira Sabrina numwigeme afite imyaka 12 avuga ko bakina agapira bagakina n'umugozi aho mwipave ariko ngo babanza gufasha abavyeyi ndamufasha mama guteka hama akanamufasha gukubura mu nzu hoza n'amasaha nkamufasha no kugenda gusuma n'ibindi tukina mugoti tugasimba tumanutse mwijabe ya gatatu ku kibuga c'umupira w'amaboko basketball c'urunani tuhasanze ugwaruka ruriko rurakina umupira abakiri bato nabo bariko bararorera Darcy numwe mu gwaruka tuhasanze asigura ko yariko arahakinira ahigira ingeso nziza ndasohoka nkava muhira nkaza kuri terrain nkakinana hamwe n'abandi bana baba bari mu buruhuko biramfasha kugira kunga ubucuti kandi bikongera bikamfasha kutaja mu ngeso mbi rero iyo uje ngaha kwitera ya basket biragufasha gukinana hamwe n'abandi mu kunga ubucuti kandi bikagufasha kutaja muri izo ngeso mbi nuno mwana nawe nyene ngo arakinira umupira w'amaboko bigatuma yongereza ubumenyi ndaza ngaha gukina kuko nsanzwe mba hafi yo ngaha mba ngaha mwijabe cyane ndanakora n'ibikorwa byo muhira kuvyerekeye nk'isuku uri kurakina uragira nivo nini kamenya basket kandi uranakora n'ibikorwa byo muhira bompi bakemeza ko igihe c'uburuhuko bahura bagakina bakunguka umubano mwiza nubwo batoba bagiye ahasanzwe hegeranirijwe urundi gwaruka nayo bamwe mu bavyeyi bavuga ko batamenya iyo abana bazinduka baja abandi ngo baja kwiga indimi nk'icongereza Isanganiro